mu Rwanda igisirikare cyatangaje ko Lieutenant General Jacques Musemakweli yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Ni ibintu bidutunguye, urupfu rutunguranye rwose, ntabwo twamenye byagenze. Ni akababaro gakomeye cyane, twababaye pe. Twarabanye kumara imyaka myinshi, twabanye nawe akiri n'umusirikare muto cyane, twabanye mu ntambara zikomeye. Bamwe mu bakoranye na nyakwigendera Lieutenant General Musemakweli turahamagara i Kigali Assumpta Kaboyi. Inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iramagana ifatwa n'ifungwa rya Paul Rusesabagina, ivuga ko ritakurikije amategeko, igasaba leta y'u Rwanda ko yahita afungurwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urwego rw'abadepite b'abashinjacyaha kuri uyu wa kane barangije gusobanurira Sena ibimenyetso bishinja Donald Trump icyaha cyo gushishikariza abari bamushyigikiye kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloise Bigirimana. Urakoze Veniste. Muri Amerika, abashinga amateka bo mu mugambwe w'abademokrate baturanijwe kuburanya ikirego ca impeachment kuri Donald Trump. Ejo ku munsi wa kane bararangije gushikiriza ivyemeza n'ibirego bari bateguye muri urwo rubanza. Basabye Sena ya Amerika guhana uwo yahoze ari perezida ku ruhara yagize mu migumuko n'igitero byabereye kuri Capitol ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere. Umushingamateka Joe Negusi yinginze abasenateri kutareka ngo iki cyaha cijane kidahanywe kugira ntikize gisubire gukorwa n'uwundi muri kazoza. Abashingwamanza bo baburanira Trump nabo batangura kwiregura kuri uyu munsi wa gatanu mu kiringo c'amasaha 16 abategekanirijwe. Abademokrate bafise intebe 50 ku basenateri 100 bashashe muri Sena. Nta bimenyetso bigaragara vyemeza ko bazoshobora kuronka 2/3 by'abasenateri, ni ukuvuga 67 bakenewe kugira Trump yegekwe ko ico caha. Muri Amerika kandi, Perezida Joe Biden yarahagaritse umugambi w'uwo yasubiriye Donald Trump wiswe ko wihuta wo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu manuko Amerika ihana na Mexique. Mu rwandiko yarungikiye ejo ku munsi wa kane umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi, Perezida Biden yavuze ko ivyo bikorwa vyiswe ko bikenewe kandi vyihuta bihagarara vuba bwango kuko bitagira insiguro. Perezida Biden yategetse kandi ko atarufaranga na rumwe ruva mu matagisi y'abanyagihugu rusubira gukoreshwa mu kubaka urwo ruhome rwari mu byihutirwa kuri leta ya Trump. Leta ihitiye yari imaze kubaka uruhome rw'ibirometero hafi 724 ku birometero 1192 byari bitekanijwe kubakwa. Muri Afrika, leta ya Centrafrica yavuze ejo ku munsi wa kane ko igisirikare cayo gifatanije n'inteko z'Uburusiya hamwe n'u Rwanda cigaruriye igisagara ca Beloko kiri mu burengero bw'igihugu cari mu minwe y'abaroberi. Ibi bitumye ibarabara ryacako ivyankenerwa ryari ryarugawe kuva mu kwezi kw'icumi ryongera guhita. Urunani rw'imihari y'abaroberi rurwanya leta rwari rwaraciye iryo barabara rishika ku murwa mukuru Bangi, ahahora haca imfashanyo nkenerwa ziva ku rubibe rwa Kamerune. Leta yavuze ko iki gisagara ciyongereye ku bindi bisagara vya Baori, Bosembele, Yakole na Bouar. Igisirikare ca Centrafrica gifatanije n'inteko z'Uburusiya n'u Rwanda vyafashe. Raporo nshasha y'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch isaba amatohoza yigenga ku bitero vyakozwe n'abasirikare ba Ethiopia ku basivile mu ntara ya Tigre. Iyo raporo yasohowe ejo ku munsi wa kane ivuga ko ibisasu vyatewe igihe iyo ntambara yatangura vyaguye ku mazu y'abanyagihugu, ku bitaro, ku mashure hamwe no ku masoko yo mu gisagara gikuru ca Mekele hamwe no mu tundi dusagara duto duto twa Humera na Shire.
Human Rights Watch ivuga ko hafi abasivile 83 barimwo abana kandi hakomereka n'abantu barenga 300. Human Rights Watch yavuze ko ivyo bishobora kwitwa ukutubahiriza amategeko yo mu ntambara. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryaremeje igitero muri Afghanistan ku miduga yaryo cahitanye 5 mu bajejwe umutekano bari bajejwe kubakingira mu rugendo. Umurwi wa ONU uri gufasha muri ico gihugu UNAMA mu ncamake wavuze ko abakozi babo hamwe n'imiduga bitononekaye muri ico gitero. Iyo miduga yariko ija muri komine ya Surobi ku birometero 60 mu buseruko bw'umugwa mukuru Kabul, igihe abantu bataramenyekana bitwaje inkoho babatega umutego mw'ibarabara. Nta muhari n'umwe washotse wemanga ko ari wakoze ico gitero. Kibaye mu gihe ubwicanyi buriko buriyongera muri Afghanistan. arakoze Aloyize Bigirimana. Utugejejeho amakuru avuga hirya no hino ku isi. Twibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, aho igisirikare cy'icyo gihugu cyatangaje ko Lieutenant General Jacques Musemakweli yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Yari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Bakoranye nawe mu gisirikare batangarije Ijwi ry'Amerika ko bababajwe n'urupfu rwe. I Kigali inkuru irambuye tuyibaje Asumuta Kaboyi. Twababaye pe ncitse umugongo. Kuri we wari umuza amaso ku maso ni inshuti yanjye. Reka nkubwire gupfusha data. Aba ni bamwe mu basirikare babanye na Lieutenant General Jacques Musemakweli bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaza akababaro katewe n'urupfu rwa nyakwigendera. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanya amakuru avuga ko Lieutenant General Jacques Musemakweli yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Aya makuru akaba yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga. Uyu musirikare mukuru agiye afite imyaka 59 y'amavuko. Ababanye nawe bagaragaje agahinda gakomeye batewe n'urupfu rwe. Colonel Twahirwa Ludovico wasezerewe mu gisirikare na Rutayisire Auguste wasezerewe mu gisirikare afite ipeti rya kapiteni. Ni ibintu bidutunguye, urupfu rutunguranye rwose, ntabwo twamenye byagenze. Ni akababaro gakomeye cyane, twababaye pe. Twarabanye kumara imyaka myinshi, twabanye nawe akiri n'umusirikare muto cyane, twabanye mu ntambara zikomeye. Urupfu rwe rero rwakiriye ute? Ncitse umugongo rwakiriye ko nta kintu rwakahitanye na n'undi warwigemo. Wari umuzi by'umwihariko wowe usibye wenda kumva ko ari umusirikare mukuru, we wari umuzi amaso ku maso? Amaso ku maso ni inshuti yanjye. Reka nkubwire gupfusha data urwo rwafunguyeho. Lieutenant General Jacques Musemakweli n'umusirikare ufite amateka akomeye mu Rwanda kuko ababanye nawe bemeza ko yinjiye mu gisirikare akiri muto ndetse akaba n'umwe mu bagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika babanye bagaragaza ko bazakomeza kumwibukira ku butwari bwamuranze. Uyu ni Colonel Twahirwa Dodo. Ndamwibuka ku bintu byinshi. Bajya kumurasa yatabaraga abagenzi. Yari umuganga, icyo gihe yari umuganga, abaganga bacu baga hasi, yari umuganga. Ajya gutabara abagenzi be barashe, ajya kubavana kuri fro abasubiza inyuma. Ajya kubavana kuri fro abasubiza inyuma, nibo bamurashe nawe bamurasa mu nda, amaravamo tuyasubizamo,
ariko urumva ko ni ubutwari bukomeye cyane, kumva ko agiye gutabara bagenzi be bajwe ku rugamba akabasubiza inyuma kandi akaoperatinga, ni ibintu bikomeye cyane ibyo ngibyo. Nabonyemo ubutwari bukomeye cyane bwatuma mwibukeho cyane n'ibindi byinshi yakoze kandi byiza byo kubura igihugu, byo gufasha igihugu. Akazi kenshi yakoze byiza kandi ifasha igihugu cyacu. Jacques Musemakweli yari ashinzwe kugenzura no gukurikirana ibirebana n'imicungire y'ingabo, amahugurwa, ibikorwa bya gisirikare, ibikoresho n'imicungire y'umutungo by'ingabo z'u Rwanda. Mu zindi nshingano ze yari ashinzwe gukurikirana no gutangira iperereza ku ihohoterwa rikorerwa umusirikare cyangwa se rikozwe nawe. Lieutenant General Jacques Musemakweli ari mu basirikare bakomeye igihugu cyari gifite, ndetse yagaragaye mu myanya itandukanye mu bihe binyuranye. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2018 nibwo Jacques Musemakweli wari ufite ipeti rya General Majoro yazamuwe mu ntera na Perezida wa Repubulika amugira Lieutenant General. Mu zindi nshingano yashinzwe harimo kuba yarabaye umuyobozi wari ushinzwe ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Umwanya yavuyeho mu mwaka wa 2016 agirwa umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Mu kwezi kwa kane umwaka wa 2019 Lieutenant General Jacques Musemakweli yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara, mbere y'uko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2020 agirwa umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu musirikare yabaye na perezida w'ikipe y'ingabo z'u Rwanda APR guhera muri 2013. Abantu banyuranye bakoresheje imbuga za WhatsApp bakomeje guhuriza ko nyakwigendera yari umusirikare mukuru ariko ucisha make ariko ugashyikirana na benshi. Kugeza ubu usibye amakuru avuga ko yazize indwara, nta makuru arambuye igisirikare cy'u Rwanda kiratangaza ku rupfu rwe. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwabwiye Ijwi ry'Amerika ko rwatangiye amaperereza ku musizi Innocent Bahati Musa umaze iminsi 6 aburiwe irengero. Abavandimwe batabaje inzego zibishinzwe ngo zibafashe kumenya aho ari. Ku cyumweru gishize yari yagiye mu kazi mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. I Kigali, Eric Bagiruwubusa. Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa Ijwi ry'Amerika riyamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi Bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yabuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'uku kwezi kwa kabiri. Avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza, ariko mu masaa moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mujyi wa Nyanza. Nyuma ngo telefone ze zahise ziva ku murongo. Umusizi Rumaga avuga ko yahise amanuka i Nyanza gushakisha umuvandimwe, ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye. Ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegereza ku itariki 9 hari nibwo nagiye i Nyanza ngenda nyine nk'umuvandimwe gukurikira, urumva byari byatangiye kuntera impungenge gukurikirana uko aho yaba ari kubaza abo baherukana neza, birangira mbuze irengero rye. Bariko mbyita niko kuberekana yambaza ubuyobozi bumfashe, mbabwira ikibazo ukuntu kimeze, banyizeza yuko bagiye kumfasha. Negereye ubuyobozi bwa RIB bwa Nyanza, ndagenda bansaba yuko nandika iyo case, ndayandika nuko nyine byagenze geranyije n'amakuru yamaze kugira ubwo ngubwo, bambwira yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha. Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19, yari yatangarije radiyo Ijwi ry'Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19. Mbere gatari ku Umusizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikubiyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19. Ni igisigo yise urwandiko rwa bene Gakara, aho avugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitagakwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo. Sinkwinginga ndagusaba mwugurure mukotane mubikore kandi nzira ikigendwa korona igenda no mu note mwayikingira mwagwa mu nzu, nibyo murakingirije turukibwera ejo izaziva mu Burundi dore ntitwugarira kimwe. Ugurure cy'abantu bahige Gakarakara ka mama bikore nonaha bakikumva, kuko ejo wasoraga nasibira 3 umutware ntabone igena gombwa ejo aza. Umusizi Rumaga akavuga ko ibura rya mugenzi wabo ribateye impungenge kandi kumubura burundu byaba ari igihombo gikomeye, bitari gusa kuri bo ahubwo ku gihugu no ku isi muri rusange. Ibyo ari byo byose ubundi umuntu uvutse ku gihugu wese aba ari umusaruro. Noneho Bahati umusore w'120 akagira uburebure bwa 2 cm 3 akagira imbaraga, akagira ubwenge, akagira ubuhanga, akagira iki. Kandi nanone nkatwe nk'abasizi yari umuntu umeze nk'umubyeyi, yari umuntu udutoza kuganira, umuntu udutoza kuvuga, yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira, yari umuntu udutoza gutarama, yari mbese sinzi ni igihombo kuri twebwe, kandi si n'igihombo kuri twe gusa,
ni igihombo ku banyarwanda, ni igihombo ku isi muri rusange. Ibyo byo kubitekereza ko yanabura byo ntibikabe, ahubwo nifuza yuko wenda bikunze ku mugani badufashe namwe mukomeze wenda mubifashe kugira ngo nibura ibintu bigire kure bishoboka. Ijwi rya Amerika twahamagaye Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ye ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo, ariko ntibyadukundiye. Mu butumwa bugufi yohereje Ijwi rya Amerika, umuvugizi wa RIB yavuze ko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka sitasiyo ya RIB mu Busasamana mu karere ka Nyanza yakiriye Junior Rumaga na Fobekeza basaba ko babafasha gushakisha umugabo witwa Innocent Bahati umaze iminsi batazi aho aherereye kuva ku itariki 7 z'ukwa kabiri. Bwana Murangira avuga ko RIB yatangiye iperereza kandi ko ikizavamo bazagitangaza. Hari ibaruwa ifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu gatolika mu Rwanda. Iyo baruwa y'amapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi gatolika mu Rwanda ifite umutwe ugira iti turatabariza kiliziya gatolika mu Rwanda. Muri iyo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya kiliziya gatolika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda. Bavuga ko leta yitwaje iki cyorezo irenganya abanyarwanda, kiliziya gatolika ikaruca ikarumira. Banayinenga ko mu bindi byemezo bifatwa n'ubutegetsi birimo imisoro bavuga ko iremereye ku mitungo itayimukanwa n'ibindi muri rusange kiliziya ikinumira. Bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera ntisaba ubutegetsi kubihagarika. Hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi iyo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi. Abo ni Apotre Mutabazi, umunyapolitiki, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza, Madame Damangi rya Mugwiza Yvonne, Pastor Shadrack Uwizeyimana n'umusizi Innocent Bahati Musa waburiwe irengero. Twashatse kumenya niba kiliziya gatolika mu Rwanda barabonye iyi baruwa yabagenewe, ariko ntibyadukundiye. Umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Innocent utashatse kumenyekana yatutangarije ko kuba izina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira. U Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa agatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu minsi mike ishize, hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu, hari mu gikorwa cyo kumurika uko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Ni ibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite. Mu ibaruwa ndende ifunguye, Bwana Christopher Kayumba, umushakashatsi icyarimwe n'umunyamakuru wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda, yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 10 z'uku kwezi anenga imyitwarire y'inzego muri ibi bihe bya COVID-19. Uyu yumvikanisha ko nubwo abategetsi bakomeza guhakana ibikorwa byo guhonyora uburenganzira biriho mu Rwanda nk'iyicarubozo no gufungira abantu mu nzu z'imbohe zibanga zizwi nka safe houses biriho, akavuga ko ababihakana barimo Minisitiri w'Ubutabera byashoboka ko batazi ukuri mu nzego bashinzwe cyangwa se bakirengagiza ukuri kw'ibiriho birinda ingaruka byabagiraho. Bagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali. Banki Nyafurika yishinzwe iterambere izaha Burundi miliyoni 150 z'amadolari azakoreshwa mu kubaka imihanda, gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyose no guteza imbere ubuhinzi mu ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga. Pierre Claver niyo nkuru. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere, Banque Africaine de Développement, yemeza ko itazokwigira iheba gufasha Burundi mu migambi y'iterambere. Ndoye Daniel asarukira iyo banki Bujumbura yabibwiye umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu inyuma y'umubonano bagiranye kuri uyu wa kane. Ndoye Daniel yabwiye abamenyesha makuru ibisata bikuru bikuru igiye kwitaho kurusha ibindi. Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs. Ate twavuganye imigambi turiko turarangura hano mu gihugu hamwe niyo tugiye gutanguza vuba. Ubu turiko turubaka amabarabara atari make hagati mu gihugu no mu bisagara, ayandi turiko turayasubiramwo, ayagera ku birometero birenga 150 azohera vuba. Turashiramwo na kaburimbo. Igisata cyo gutanga umuyaga nkuba ubu naco turiko turagikoreramwo no kugwiza canke kubaka ingomero zawo. Twifuza ko abanyagihugu benshi baronka umuyaga nkuba. Mu burimye naho ubu dufise imigambi ikomeye, tugiye gufasha abarimyi mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi kuko haramera nubwo hakunze gutera inzara. Twifuza no gutanga ingurane ntonto mu mashirahamwe yo kwiteza imbere, haboneka ubuzi mu gwaruka n'abakenyezi haba muri ico gisata c'uburimyi canke kubandanya kubaka amabarabara. Amafaranga ariko arakoreshwa muri iyo migambi arenga miliyoni 150 y'amadolari ya Amerika, azokoreshwa mu migambi igera ku 19. Ayarenga miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika muri iyo mfashanyo y'iterambere
yitwa aide au développement durable azokoreshwa mu burimyi n'ubworozi, ayandi mu kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe yeretse ibanki ya Afrika ijejwe iterambere aho yoshira inguvu mu guteza imbere igihugu. Moyize Nkurunziza na muvugizi w'umushikiranganji wa mbere yeretse waserukira iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere intumbero ya leta na cyane cyane imigambi mikuru leta y'u Burundi yashize imbere, ari naho bifuza ko iyo banki yabandanya ifasha, akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi, ari naho bifuza ko iyo banki yabandanya ifasha, akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi, butunganya umwimbu, binakunze barondere n'ubuhinga bwo guhingura uwo mwimbu kugira ngo uvemwo ibindi biribwa canke ibindi abantu bose bashobora gukenera. Yasabye kandi iyo banki ko yo raba ingene ifasha mu gisata c'indero na cyane cyane mu vyerekeye ubushakashatsi mu vy'uburimyi. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya muri ca gisata c'amabarabara, aho bagiye kubandanya bakora ibarabara rya Cankuzo Gisumo hamwe n'ibarabara nimero 3 Rumonge Gitaza. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya mu gufasha wagwaruka kugira ngo rushobore gushikira imitahe izobafasha kwiteza imbere. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 amashirahamwe atari make mpuzamakungu n'ibihugu vya Buraya vyarafatiye ibihano Uburundi bihagarika imfashanyo vyahora biha ico gihugu kubera indyane za politike zaharangwa, ndetse n'ubu izo mfashanyo ntizirasubira gutangwa. Umushikiranganje wa mbere arashimira ibanki BAD ko itabaye nk'abandi. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashimye cyane ingene iyo banki idahengeshanya gufata mu mugongo igihugu cy'u Burundi. Yashimye kandi ko iyo banki itahaye umugongo igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze, aho muzi yuko ayandi mashirahamwe canke ibindi bisata mpuzamakungu vyagerageje guha umugongo Uburundi guhera mu mwaka w'2015. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere izokora iyo migambi mu kiringo c'imyaka 5. Igice ca mbere catanguye kuva mu mwaka w'2019. Iyo banki yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka w'1968. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Dusubire ku Rwanda. Inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi iramagana ifatwa n'ifungwa rya Paul Rusesabagina, ivuga ko ritakurikije amategeko. Mu mwanzuro wayo iyo nteko yasabye ko Rusesabagina yahita arekurwa. Temistokles Mutijima asomye ibiri mu cyemezo cy'abo badepite ategura inkuru ikurikira. Uwo mushinga w'umwanzuro w'abadepite bagize inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'uburayi ukubiye mu ngingo zigera ku 10 hagendeye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga ku Rwanda uratangira ugaragaza uburyo mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Muri raporo n'ibyegeranyo byagendeweho harimo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch itunga agatoki ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ku gutoteza abo rifata nk'intambamyi za guverinoma. Ibyo bigashingirwa ku buryo abakomeye mu banenga ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru batabwa muri yombi cyangwa se bagaterwa ubwoba haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu zindi raporo zigarukwaho n'aba badepite kandi harimo ikigo Freedom House cyo muri Amerika igaragaza ko kuva mu 2014 kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze kwibasira abatavuga rumwe nabwo mu bihugu by'amahanga bigera kuri 7. Uko kwibasira, iyo raporo ivuga ko gukoranwa amayeri menshi arimo nko kubagenza binyuze mu bikorwa by'ubutasi bwifashishije murandasi cyangwa se interineti. Harimo kandi kwibasira no gutera ubwoba abagize imiryango yabo imbere mu gihugu, kubakorera iyicarubozo hagamijwe kubakuramo amakuru yewe no kubica. Abo badepite bati dushingiye ku kuba Rusesabagina ubwo yari umuyobozi wa hoteli Demiri Corinne Kigali mu gihe cya jenoside yararokoye abagera ku 268 mu Batutsi n'Abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi bahigwaga ngo bicwe, akaza no kubiherwa igihembo n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush. Uwo mushinga w'umwanzuro ushingiye kandi ku kuba nyuma yo kugerageza kumwica mu 1996 yarahunze akaza guhabwa ubuhunzi n'igihugu cy'Ububirigi mbere y'uko ahabwa ubwenegihugu bwabwo bimugira umuturage w'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ndetse no kuba ari umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
bati kandi dushingiye ku buryo we ubwe yivugiye ko ingendo ze zose zagenzurwaga n'abakorera ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'uko leta y'u Rwanda yamuteye ubwoba nyuma yo kunenga uburyo bw'imitegekere bw'igitugu bwa Perezida Kagame, tugendeye no ku buryo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa munani mu 2020 Paul Rusesabagina yaravanywe i Dubai akajyanwa i Kigali ku gahato mu buryo butazwi, akaza kugaragazwa ku biro by'urwego rushinzwe ubugenzacyaha kuwa 31 y'uko kwezi, nyamara mu gihe uburyo bwo gufata no kohereza mu kindi gihugu ukurikiranweho icyaha bugomba gukorwa binyuze mu nzira zabugenewe kandi bigakorerwa mu rukiko rudafite aho rubogamiye, dushingiye ku kuba Rusesabagina uba afungiye mu Rwanda akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, akaba yarimwe uburenganzira ku bwunganizi yihitiyemo ndetse inyandiko zose zimufasha gutegura urubanza zikaba zarafatiriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 12 mu 2020 bikozwe n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere, dushingiye ku kuba umuryango uhangayikishijwe n'ubuzima bwe butameze neza kuko yigeze kurwara kanseri kandi akaba afite ubundi burwayi bumusaba gufata imiti yabugenewe, nyamara imiti umuryango wamwoherereje binyuze muri ambasade y'Ububiligi ikaba itaramugejejweho, ahubwo akaba ahabwa imiti yandikiwe n'umuganga w'umunyarwanda atazi ibiyikubiyemo. Uwo mushinga w'umwanzuro kandi ushingiye ku kuba umukobwa Rusesabagina n'izindi nshuti ze bahozwa ku nkeke n'umuntu wiyita umucungagereza w'aho afungiye ubasaba gutanga amafaranga kugira ngo amutorokeshe. Icya mbere ukagira uti turamagana twivuye inyuma ishimutwa, ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesabagina ndetse tugasaba ko ahita arekurwa. Icya kabiri, inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi irahamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza ubushake mu iperereza ryigenga kandi riciye mu mucyo mu kugaragaza uburyo Paul Rusesabagina yafashwemo n'uko yagejejwe i Kigali. Icya gatatu, inteko kandi irahamagarira abategetsi b'u Rwanda guha Rusesabagina uburenganzira bwo kuburanira mu ruhame, iburanisha rigakorerwa mu rukiko rubifitiye ububasha rwigenga, rutabogamye kandi rwubahiriza amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Icya kane, inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi itewe impungenge n'ubuzima bwa Paul Rusesabagina, ikaba ihamagarira leta y'u Rwanda gukora ibishoboka akabona ubuvuzi buboneye, kumureka agafata imiti yari asanzwe ahabwa, ndetse leta ikanareka ubuzima bwe bugakurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi nk'uko byasabwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa kabiri. Mu zindi ngingo zigera kuri 6 z'uyu mushinga w'umwanzuro, izi ntumwa za rubanda ruhuriye mu bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ziributsamo ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwananiwe gukora amaperereza yigenga ku rupfu rutavugwaho rumwe rw'umuhanzi Kizito Mihigo waguye mu kasho ya polisi mu ntangiriro za 2020. Zigasaba ubutegetsi bw'u Rwanda gukora amaperereza atabogamye ku birego byerekeye impfu z'abakekwaho ibyaha bicwa batagejejwe mu butabera, izibera muri za kasho ndetse n'ishimutwa, ababikurikiranweho bakagezwa mu butabera. Zikanasaba leta y'u Rwanda kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ishimutwa ry'abantu cyo kimwe n'amasezerano ya Roma kugira ngo rube umunyamuryango w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, cyo kimwe no kwemerera akanama ka Loni gashinzwe kurwanya iyicarubozo n'ibindi byaha bitesha agaciro ikiremwa muntu gusubukura uruzinduko rwako mu Rwanda. Mu mushinga w'umwanzuro bateguye, aba badepite kandi barasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira icyo ukoze mu maguru mashya mu kugenzura niba inzira ziteganywa n'amategeko zarubahirijwe mu itabwa muri yombi rya Rusesabagina, ndetse no kugenzura ko uburenganzira bwe bwubahirizwa mu nzego zose nk'umuturage w'uyu muryango. Bagasoza basaba perezida w'iyi nteko kugeza ibikubiye mu mushinga w'uyu mwanzuro byose ku nama nkuru ndetse na komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi, cyo kimwe no ku bashinzwe ububanyi n'amahanga muri uyu muryango, ibihugu binyamuryango byose, umunyamabanga mukuru wa Loni, inzego zirimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, uw'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, abunganizi ba Paul Rusesabagina ndetse na perezida w'u Rwanda. Urakoze Themistocle Mutijima. Mbibutse ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urwego rw'abadepite b'abashinjacyaha kuri uyu wa 4 barangije gusobanurira Sena ibimenyetso bishinja Donald Trump icyaha cyo gushishikariza abari bamushyigikiye kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi.